napanze yuko nza kugenda vraiment umwaka utangure ndi muri veye ndetse ukanyuma santa nisanga muri archipel amaze kumva canke kubona abantu bakwita kuri umuzi lesbienne donc ukundana cyangwa kungyamana nawo muhuje ibitsina nibo benshi kandi bafise impamvu babivuga kandi impamvu babivuga ndayizi ako byakira gute man yababaje cyubona umukobwa ukuntu jewe nifuza umugabo ndifuza kurongorwa mugaca muze mukavuga ngo jewe ndumutinganyije umuzombo disoko kandi mubihagarike Madame rero uzi ko hari abagore baguma bababwa iyo batukorera mu telefone y'abagabo babo baguma bababwa uwo mu madamu wiwe nawe aza kwinjira mu telefone y'umugabo kandi umugabo we nawe ntiyagira ikibazo na kimwe ko yavuga ati nta relation nimwe iri hagati ya jewe n'uno mwana ko tuvuga ni by'akazi gusa aramuha telefone madamu bisanzwe umugore asukujayo ntabone kitana sheri yo erega umuriro wake vuga ati jewe vraiment jewe ngoma ndamusabe kugira ngo abe dezembiho ajina baye dezembiri imyaka ingahe wewe umviriza rero ratanguye nawe bya bintu byababana voilà kuzegereza umutima oye voilà yarigeze kuba no c'est le deuxième bureau ahubwo nasokanye n'umugabo yari divorcé yo wari kurahuza akababara umutima namugore yaragifise yego wari kurahuza umutima wababaye kwandura kazi woba umaze kugira crush umuhungu muri famille ego shawa mukuze wanje yo aravyumvise abandi bigeme murabazi ngene babameze yateretse ibintu bikaze inzara yasize yagize iki donc yapana verni gusa inzara zisongoye ariko jina we banazira natonoye bana bien araziga kangaruka hano hantu kimwe mu mukina abantu bakundana canke bajyama bahuje ibitsina nta nzara nyinshi baba bafise nakaruko nakarorero dutanze nakarorero ariko cyo vuzegereza roho cyane kandi ikintu umuntu vuga cyamukora ko n'ingorane murabona inzara ziwe zisa neza wewe ngo mbwira abantu ko nitera intoki nabivuze none ako mutinda cy'ababaye je nabivuze uvuze ngo subira ufate narigeze gusororera umuhungu apana bisanzwe naramuhaye inoti bien umuhungu atari nuwo ngaha mu Burundi ndabundikira amahera hanze y'igihugu bica birangira uwo muhungu adasuye kumvugira jewe shaka umugabo yitonda azoza arumviriza amategeko ndamuhaye wa mugabo azokumvirira icuvuze azokwicara nkavuga akumva ijambo mvuze akanuko kabi why atoba wa mugabo avuga ukicara ukumviriza jamais de la vie n'igikunda Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza muroso mwiriwe canke muramutse vana humurere. My name is Frank the Answer in African TV. So ndaguhikaze wese ukwadukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse nawe mu bihugu vy'abaranda ndavuga mu Mande ndetse na Arabie Saoudite. Abari mu Buswisi mwebwe mwese ndabahikaze. Ukiri mushasha kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira ukomeze kubaka umuryango munini. Yes, ni African TV aho umunsi udasanzwe kandi tugira amahirwe kandi yo kwakira umutumire adasanzwe. Numwe mu bakobwa canke umwigeme araza kutubwira ko ari umugabo cyangwa umwigeme bo mu gisagara cya Bujumbura ariko afite byinshi amaze gukora ku myaka yiwe mikenya afite urugendo rurerure kandi tumuha ikaze tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Turagoye ikaze. Urakoze cyane. Umeze neza. Nagomba ndakubwiye ngo n'igiswahili ushatse tuze ukivuga. Unaweza kuongea mkiswahili? Mie huyu. Nikianza tu. Ni Aisha. Wana watu wote wanashangaa. Wao mtoto ni wa wapi? Sawa, salimia sasa wapenzi wa African TV. Na wasalimia sana wapenzi watazamaji wa African TV. Mie mko mnaona hapa ni mwanamke. Wewe wavuze ngo mnaza kuumbaza si. Hagati y'umukobwa n'umwigeme, umukobwa cyangwa umwigeme. Uko mwigeme au uko mukobwa. Mara kimwe ndi mwico vyose. Mi siko kitu kila kitu chochote mwa ivyo bibiri. Ujwani. Sasa nturi umukobwa, hauko sindi umukobwa sindakobwa, sindi umwigeme sindigemura. Ari kuzo ntarigemura gajina wewe. Wazanye none ndamwabibanye natangwe twara. Oya vyawe nturigemura jina. You have to be honest.
barangemurira jewe bansanga hondi Murake n'usuma. oh Songo yeye. Mumbarina. Mumbarinanga. Yes, turagoye kaze kuri African TV Yeah. aho tuzogana byinshi bigiye bitandukanye ni Gina Ginera tugomba tuganire byinshi kandi vyiza ariko dabo turaza gutangura kwanza nkuko Gina ninde Gina yakuza ari umwana ameze gute kwanza kugira tuzogeranya Gina tubona uno munsi atwiyereka muri kino gihe mbega yakuza ari umwana abantu bahava baca baza kunjija ngo naraguye ngo narabaye umuntu mubi Yeah. en fait iyo tugerageje kuvuga ubuto bwacu yeah benshi usanga twakuze turi abana begereye cyane mu rusengero ugakurira mu batambira imana mu mihari urabibona ibintu nk'ivyo nyene mu bakoreza hanana mugabo umuntu aca kubona ubu warakuze wagiye mu bindi eba uratwika ucavuga ati ubu yarataye indero ubu yarihaye liberté nta muntu n'umwe akimucunga kubera yibaza ko yakuze donc ivyo rero ca tuvyevita kubivuga oya ifoke abantu bamenya kahise ku muntu kuko hari abatavyemera mugabo abavyemera barahari kumenya kahise zewe ari amatemoyage menshi mora mvuga mugabo abantu ntibavyakira neza kandi ni kahise kanje kuko navyo nkibamo mugabo abantu benshi baza ibitutsi binina bakujija kandi singombwa ko bakira ivyo babwira byose emwe singombwa ko muvyakira nkuko banje mba nabivuze kugira ndyoherwe tu ko je ndaryoherwa ariko ndavuga kuri kurikuramo uri kubatura biraryoshe ofete iyo ndiko ndavuga siniyumvira nabi oya mugabo iyo nahoze niyo mpamvu baba batubwira ngo uzotinye umuntu ahoze haya n'ubuzi ibintu biba bikora atembera mu mutwe urabibona jewe iyo nahoze vraiment mba ngeze kure kandi ibintu mba niko ndapanga mu mutwe wanje biba birenze rero iyo ndiko ndavuga muze muraryoherwa ko uri kuvuga ivyiza utegura ivyiza yego kandi simpuruduka jewe simuruduka ndiyumva kandi na kimwe nigara ndogret kintu navuze so kahise kanje rero kari kahise ko mwisengero ubu naraguyemeruka gusenga inyuma y'umwaka mais pardon ariko ndanasenga no mu gitanda ndabwira Imana yanje merci umunsi wagenze neza kubera ko aho ngeze sinahura yuko gusenga ari kuja mu rusengero imisi yose ariko no nitubivyure nuko nyene vyaheze biri mu nkombe kunyemeza ni gushaka no kutubwisha twese mandushiremo kandi ubugaruke nibyo birakwiye oya reka ndagusigurire gatonya rero n'ijambo ry'Imana rivuga yuko gukoranira hamwe n'abandi ku munsi w'isabato ari vyiza kamera dushobora gukoranira no ngaha mu nzi wanje nkatumira abagenzi twagira Paris tukanwa tukavuza uri mana ya kandi kayo umvira Cyprien ni Paris oya no tuba turavuza indirimbo z'Imana aho gasanga mu mamuduza agacu yego turyohewe kandi ashobora guhimbaza Imana uri ariko n'Imana yavuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryayo aho ni hazoba yego cyo ndacemera ngo turashobora kuba turi muri Paris muhira tutari no mu byaha ako Paris nyinshi kuziberamwe ivyaha gajina yareka bivana n'abantu bayirimwo n'ahantu hateramiye Paris zijamwo abantu baba bagiye gusambana n'abandi bavuga tugiye gupoa dutera inkuru dusangire ifana dusharinga amajambo dusharing ubuzima bwacu utera ama blague duhanurane donc biravana nabo bantu rero Gina no muririmvyi kazi naguhejeje urampenze nta kuwundi ndagufise nanje umwana aza kugira ntaco Gina no muririmvyi kazi Gina no mu influencer kuri TikTok ofise abantu bashobora gukurikirana kuri Facebook usone bashobora gukurikirana ariko d'abord 2024 yabaye umwaka umeze gute kuri wewe 2024 yabaye umwaka wa réussite cyane vraiment nukuvuga ko ni 2025 hamwe ogenda nkuko 2024 yagenze wow nashansubira mu rusengero ibazi yuko ndagutera inkuru kuri bonani nari napanze vraiment kuja mu makesha satani n'umwana mubi satani wenda kwanga ni uri kurara bi video ndakwanga wewe babeshira ba satani oya ba satani muramubeshira ndukuri kumane napanze yuko nza kugenda vraiment umwaka utangure ndi muri veye ndutse ukanyuma santa nisanga muri archipel kama ikigo umuntu yapanze kuja kwisengera ubwo yisanze muri archipel n'umuntu umutipe dusengana nera mubwira nti uze kumfatira ikibanza aramfatira ikibanza sha narababaye mugabo n'ivyaha bindi nyende tuyakira mu bintu byose kandi bavuga ngo Imana
Imana iradukunda abanyabyaha ngana mwabiri Franike nagomba ndakubwiye no musi Imana iragukunda amen amen je ndavyakirije ko ni umukozi w'Imana reka Imana iradukunda amen amen ariko Imana irakunda abanyabyaha ariko nikunda icaha Nkita kubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo ubundi abantu nkatwe bazi ko tutazi ijambo ry'Imana bavuga ngo Imana ihora hafi y'abayegera y'abayihora hafi rero kuba jewe nivyo nyene biragoye nimuze murajije umuntu vraiment impamvu nziyo babihereza n'Imana yiwe kandi baranavuga ko mumenya aho ncumure ntumenya aho nihanira voilà yes nabantu bashobora kujija mu byo bitandukanye ariko kandi bavuze ko 2024 ari umwaka mwiza wa réussite ku buzima bwawe hamwe na 2024 kandi wabaye umwaka w'ibitutsi byinshi kuko imisi yose uko utera imbere mu buzima uraronka abansi benshi abagutuka bakwambika ibara bakwita amazina utariyo urabibona donc wabaye umwaka w'ibintu byinshi kandi byagiye mu gihe kimwe yes wabaye umwaka w'amafaranga menshi umwaka narabaye mu bosi ku yindi level ntari bwagere ko mu yindi myaka I mean naronse amafaranga menshi narakoze cyane naronse ibiraka byinshi najabutse igihugu inshuro nyinshi Jesus Christ Imana ni nziza Imana yakandika yes muvyo tuza kuyaga tuza kuyaga byinshi bitandukanye ariko nshaka ukarisha ubwenge ko tuza kuyaga byinshi kandi vyiza bifasha abantu nongeremo kandi oya ntacu baramanura konya ni sawa wewe uri kurabukarisha ni ryari umuntu aba satisfait mu buzima umuntu aba satisfait bivanye n'amaprincipe yiwe bivanye n'uwariwe rero ndashobora kuba ndi satisfaite nyoye icupa rimwe sivyo kubera ko nivyo bihaza umutima wanje yego abantu rero turatandukanye ugasanga hari uwundi muntu kugira yumve ko ari satisfaite amanza guheza nk'inshuro zine nyene guheza uravyumva ebona ugasanga hari umuhungu akarero kari hafi gashobora gutahura abantu bose ugasanga hari umuntu mushobora guhura mugakora ivyo mukora rimwe gusa akashumva birakwiye kandi ukumva nta yindi yamva afise yo kubandanya ni kuvuga ko ni kamere kiwe nibwo buzima bwiwe urabibona hagabayo n'uwundi rero nkuko amananje rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu urabibona donc rero kugira umuntu abe satisfait canke satisfaite bivana no muri we ukuntu ameze ingene ingene nyene ameze yakira ibintu kandi ibintu byose twe turavyubaka muri twebwe urashobora kwiyagura ushobora kwiyagura ku buryo vraiment haje n'akantu gato uvuga ati no sinkwiwe sivyo mugabo jewe ndi umuntu wa mbere nivuze kuri jewe mba satisfaite n'ibintu bitoye amafaranga makeyi inzoga imwe ebana nkakora video ndiko ndanywa inzoga abantu bagaca bibaza ngo ndimborerwa kumbe umwakamu kumbe sindenza kamwe konye urumva ugasanga nyene donc nivyo nyene yes ariko mwumvise mufisaka uburoro bwose byatangira bwari bumeze oya ufite yo Franike yo wisiguye babipfuye okay mufise uburoro bwose yageratanga mufise uburoro yageratanga ati yuhejiji hariho uyu muntu ashobora kugira kamwe undi tungahe kubera iki muri mu mutwe hazungura kayi ikenda kwerekeza jewe narazungurukishije ubwenge neza sanga abantu bakunda ubusambanyi gusumba ibindi bintu biri sewe ngaha ku isi donc ni uri kuravuga ibintu bijanye n'ubuzima ndoragitsina baratira attention cyane kumviriza gusumba wowe kuravuga iby'ubutunzi bw'igihugu we abarundi urabaziwe Maki bakuba bashaka kwiyumviriza bya bindi nyene tuvuga ngo abarundi turi babandi je sindimwo turi babandi ndabibone ndabibemwo bimbabaze bintuntuze mugabo sindabivuga rero umva arinze abona umuntu ariko arubahuka akabivuga arumviriza agaca agenda muri commentaire agaca amutuka mugabo ivyo nyene ariko arumviriza agaca agenda kuyipratika mu buzima bwiwe buri privé usanga biriko biramufasha kandi yagututse yagiye agututse wewe wari kurabivuga uvuga ibintu vy'ibisutwa bashoza kukubwira ntande rugira turahojeje umuryango wabuze izo commentaire mpora ndazibona kuri Facebook
urabibona turajeje umuryango wabuze nibi urabibona basanga ivyo ariko uravuga byawe ko biramwigisha mugabo ko abarundi turi muri babandi ndabibona ariko sindabivuge agaciza muri comment akakwambika ibara akakuriza nyina urumva akakuriza inzu mbona agatamu bakoresha akakuriza inzu akakwambika ibara sivyo kubera ko wabivuze rero jewe nzobivuga hari abantu bora banyandikiye mu commentaire ngo izo sex content ngo uzorazireka nivyo mukunda mu mwanya nze ndabivuga ahubwo nze ndabidevelopa nawe ko ivyo mukunda reka ngaruke ngaho nyene kubera iki nyene sex content izo ufisemo experience kubera iki bon ubona kare nko mwishure uri gato wana nko mwishure umyigisha wa math nuko math ariyo yumva umyigisha wa biology nuko biology ariyo yumva twebwe je mwishure narakunda cyane EM muri primaire nakunda EM cyane ko nakunda kugira ngo menye ngeze muri secondaire ndakunda ma histoire uvuga ko ndakunda ibintu cyane bya histoire wowe kubera iki sex content nibyo ukunda sex content bon on a expérience nini mfise kwa hivyo nzi birakwiye Twenga hejina 24 ans 24 ans donc uracari muto mais attends on est kanda kubwire sinavyigiye kuri terrain naragize ama formation chez naragize naravyize sure naravyize hariho nizo kuri tele sometimes ngo rimwe na rimwe kubera ko kuza kwicara ukavuga ibintu utazi biraruta yuko uvuga ibintu uzi umaze kubona rero abantu b'Imana mukomara iki kiganiro mwicare ahubwo mwige kubera ko turarutana experience ntituzi bimwe tuzi bingana wowe rero ucuza ngaho ugatuka umunwa ntanderagira hari umuntu uravuga sinabonye ngo none abarundi barandyohera banera n'inyota ikuri nyota matsa hamwe nabonye muri commentaire ngo uratitura imico n'akaranga ngo vy'u Burundi ngo leta ni kubona donc izifata Franike uhora nkurikira cyane uhora ubona ibintu ngora yego vraiment urabona yuko haragera yuko nokora ibintu vraiment mana ndi no muntu yikwiza vraiment sinkuri muzo ngo ngenda menya wisanzura ko yeri mu kwambara niyambarira nk'abaji nambara nka grand frère wawe mugaca muza mukavuga ngo leta ni kubona aho nyene uramaze kumva canke kubona abantu bakwita kuri umuzi lesbienne donc ukundana cha kungyamana nawo muhuje ibitsina nibo benshi kandi bafise impamvu babivuga kandi impamvu babivuga ndayizi ako byakira gute nani yababaje cyubona umukobwa ukuntu jewe nifuza umugabo kwipfuza kandi kwifuza oya wowe rero bisaba yuko jewe nze ndaba très attentive kubera ngabo uraza kuna muri piège banzurindira ndifuza umugabo ndifuza kurongorwa mugaca muze mukavuga ngo jewe ndumutinganyije umuzombo disoko kandi mubihagarike oya ariko nawe urabitwereka okay ubu unye wewe ndabibereka gute zawe gusa nk'umubiri yambare nk'umuji okay umuhungu wese yambaye murakosti yambaye ipantaro nk'umubiri yasobetse n'agakoti ku ruhande umuntu mura mwibarukira kubaza ko ari umukora mu gihe reka tubwira abarundi umukobwa wese yambara nk'abahungu sivyo kumbura inzo style ziwe niho yambara akumva yuko ari yareze ubunye abo bakobwa bose n'abalesbienne n'abatsinganya abo bakobwa no nk'ubu Franike afise gahunda yo kuzoza kumpropose will you marry me sivyo agaca abona izo commentaire abantu bariko baravuga ivyo wibaza yuko uzosa kugira uwo mutima wo kuzoza kumbwira zina will you marry vraiment voilà ntiwumva yuko abantu mutwicira akahinda ni kenshi burya rero abantu byari bikwiye kwisi oya vraiment mupfume munyita ibindi mushaka mugabo ivyo ntisishobora kubitorera kweli benshi mu makommentaire birakunda kugaruka gose gusimaze ko ari post zike utabonamo iyo commentaire jina witwara ko unya abatavuze kuri gishegabo cyangwa ishegore umugore wacu bavuga gute je sindi gishegore kubera ko urashegura niko bavuga ariko ubundi wewe hari akantu wavuze ngo wisiguye ubuvyishe mugabo abarundi hari gihe rimwe na rimwe biba biri ngombwa ko tubasigurira kuko nibumva kandi yumva niyo usiguye
si ngombwa bavyumve nk'uko Yes, wowe yes, yes. wabibasiguriye je ndashobora kuza nkasigura ibintu biri right mugabo mwe mugaca mwumva ibintu biri hariya why kamera relation ryari kugira ngo twumve kugira duhakikishe yuko utari kamera relation ryari relation yabaye amukhaze kwa kundi wibebetsa sheri nabyo sinameze neza ibo wafunguye umerewe gute turabikumbuye disi Neye gutwenga bon en fait je ndi romantique cyane sigura ko ivyo ndabibaka umuntu wari we wese n'ubu nyene nabishaka nabigira kuri wewe no muri make uba romantique umuntu ari we wese no banzirindi ku muntu ari cool nkanje urusha niki uya nyene kandi mwe murabisubiza oya no Gina uya kamera none nyene urabona nyene ko nyene ukazaguza ukaba romantique umuntu ari we wese nivyo ari cool nka wewe iyo umbaye romantique n'umuntu cyangwa magiye cool oya biruzi siba bifise amalimite basha hari umuntu reka ndagutera inkuru reka ndabatera inkuru kwanza iraheze cameraman ushuze ushiremo iyindi isukire ni bon barakuzi amunze ahubwo bace yo irasesetse nasutse cyane n'inguvu kubera akanako kumugoroba reka renda gutera inkuru ibintu byambaye ko ndafa pasi tuko turavugana n'umupapa araho afise umugore n'umwana rero tuko turavugana akazi yagomba yugure oya reka sindabivuga arambwira ati rero ushaka ko dukorana uku no mu diaspora dutangura turavugana bisanzwe turatera inkuru ibintu nk'ivyo nyene turanavugana wanashima n'amafaranga azompemba byose birahera n'umwanya tuzokora ibintu nk'ivyo nyene no kwa kuntu buri ouverte ku bantu bose urayibona ntangura kumwita sheri kwa kuntu uvuga ati sheri reka ibintu nk'ivyo nawe mpereje kwita sheri mu kanya urayibona ntangura kuvuga kandi nende bizitwari mariye ko afite n'umugore wiwe sivyo ntangura kuvuga yo tuntu nk'utu tuvuga sheri urumva ibyo kwa kundi sheri twamaze kuyimenyera uyibwira uyibwira jewe si jewe nyene ko hariho n'abandi urayibona uyibwira umukobwa ugira iki umuhungu ibintu nk'ivyo nyene hewe muri message sanga nakavuze sheri dufanze nakavuze hewe madamu rero uzi ko hari abagore baguma bababwa iyo batukorera mu matelefone y'abagabo babo baguma bababwa uwo mu madamu wiwe nawe aza kwinjira mu telefone y'umugabo kandi umugabo we nawe ntiyagira ikibazo na kimwe ko yavuga ati nta relation n'imwe iri hagati ya jewe n'uno mwana ko tuvugana iby'akazi gusa aramuha telefone madamu bisanzwe umugore se ukujayo ntabone kitana sheri iyo erega umuriro wake nzanumva afite ko turavugana kuri ya n'ukuri kose ko tuvuga n'ukuri kwino ncuro mu nyumve tuko tuvugana ibintu by'akazi hewe nzambona ambwiye uwo mugabo ngo madame ashaka kukuvugisha ati fine nta kibazo kuko umugabo ntaco yari yagize yarabizi ko nta relation n'imwe hagati yacu aca aramuha telefone nanjye ndi aleze nyene ati mu telefone tuvugane haye dusangwe kuvuga allo connection kiracika sha biranga ko twumvikana connection kiracika uvuga ati okay nta kibazo tuza kuvugana mu yandi masaha mu wundi mwanya rero hageze ashaza kumbwira ngo ngo urazi n'inkuru wajya madame yagomba gusomera somere kubera habaye byagenze gute ngurumva nyine ngo nasanze yagiyemo ngo araraba ngo tujya tu message ngo turavuga ngo urumva sheri ngo bikora uko ibona cyangwa ngo pangiyo projet urayibona tujye hemwe namwe atumviza rero ari natari ibyo gufinisha ngaha niyo projet twaciye tunayihera yego none ni gute ushobora gukorana akazi n'umuntu umugore we agacaza kuvyinjira ariko none gute we na boss ushobora kwandikiranira sheri no banziri no kameme oya Gina oya banziri sheri nawe yarabikwise yego aho narimwe nkemaho umuntu hacenga 3 jours dutanguye kuvugana duhujwe niyo projet gusa kandi sinibintu vya grave sinibintu uvuga ngo wiyumviriye umwanya munini urayibona hewe nambwira tumviza niba yagomba telefone kugira mbwire ngo ansomere nukuvuga aho hariho manque de respect sivyo hano kumbaza nta n'ikindi kintu yabonye dusubye tuko turavuga agacavuga ngo bwoba ngo ntimuzose kwitana sheri
aho si handi muco mugenda mukagira ama divorce mupfuye ivyo byonyene mukagenda mugashwana mukamara ukwezi mudakoze amabanga yo mu rugo muri ko mupfa ibintu nk'ivyo gusa bako bapfa kagenda kari ngaha mu Burundi ata nivyo ndanarimwo mbere ariko amakuru mfise je nangumaze gusambura nyinshi izina rya Yesu kandi ibyo bintu uyasibwa menda bivuzishije wangu ndetse nababwiye hazoze umudamu aje kuri televiziyo avuga ati Gina ndafise ama preuve waransamburiye urugo warantwaye umugabo yicara aha vraiment oya ega ushobora kutamutwara burundu hama nkamutwara gute akaba ari wa wundi aza bana rimwe gusa gaca yishongora mu ndwiza akagaruka kandi agacagaruka kandi bazona batwara nato bari jewe ndakubwiye uzuragira ibintu nk'ivyo uri umudamu n'abandi bakobwa bazomugutwara none Gina kuramo telefone y'umuntu mukundana y'umugabo wawe hacu bitwaye ntaco bitwaye sivyo ariko rabana n'ibikuraba wa mugore we kandi ibintu byose tubona simakaca tugire reaction zazo azi ko Joshua no kunambabaza ntunabimenye ko ambabaza yego ayibona yego nkazo bikubwira haci igihe kinini kugira juste ndonko uwo mwanya wo kwiyakira no gutahura ivyo bintu ariko kanu kose ubonye ugenda gushuha uyu ninde uyu mufaniki uyu mugiriki indura aho nyene bitanguye kandi nta narimwe umugabo azokwigera gusigurira neza ivyo ari ivyo uri kurashuha uri kuramwurira hejuru mubaza uko onye banza wiyakire umbwira ati haciye nk'inyuma y'amezi abiri canke atatu tugeje hari utuntu nigeze kubona ndikawusha acavuga ati kumbe wari ubimaranye iki gihe ntavyo wari warambwiye wumva bisa na wawe ndabona akantu ubwo nyagaca agenda gushwara amfeta hari umuntu abika icyo kintu mugabo akakomeza abika inziga ugasanga ni kwa kundi Gina basanga maybe asigaye mugiye mu gitanda aca hindukira ntumenye ikintu na kimwe ego bariho uwaba yarabitse inzigo uba yarabitse inzigo kandi ivyo navyo si vyiza vomye kuvuga akakubakiye yaho uguma uhoze yavomye kubivuga muga mu gihe uba wumva yuko wiyakiriye ntabisanzwe ubuzima burabandanya kauka bandanya ubuzima mureke kumbure ejo uzobona ibindi bintu biri grave inge ndabatera inkuru Jesse ndaja mu rugo ariko inge ndarubakira urabona urafasha umugabo wawe bon uronse kimenyetso kimwe yuko yaguciye inyuma sivyo mugabo nturi sur neza ni vya bindi nyene abadamu twamana kantu shamugabo wanje ni bogare higada gutera inkuru ico gihe kuri bone nagiye mu archipel duhura n'umuntu ari aho umugabo wari hari kumwe n'umugore wiwe turatera inkuru rero umugabo juste kurande nkaboneka arangire du crendeuil ari kumwe n'umudamu wiwe bose n'umugore we bari kumwe ngangere tuko turasangira akarangiye du crendeuil urayibona umugore ntiyabona na kimwe nanjye ndakauka nari nari guca nza kubwira ati madame urazi umugabo wawe rero areka agira ibi n'ibi narumva ko tutari gusa duterana ibidaje ngaho nyene donc icyo nashaka kuvuga urafise akantu k'agapreuve gatoya kerekana yuko umugabo wawe ashobora kubaguca inyuma kauka hora ntunamwereke ko wanabibonye hora kubera ko umaze kubona akamesaje gatoya gusa ugasutera ugenda kumubwira nabibonye musige muvugana nako uvyise ntuzomufata acatangura kuza aricunga amushira muri archive usanga bavuganye n'akamesaje acafuta kubera avuga ati madame araza ngaha kurabamwo urabibona mugabo ciye wihorera muntu w'Imana uzobona n'ibindi vyinshi utari bwabona uzoshuza uregeranya duto kamwe kubera ko hari abantu benshi basambura ku bintu byo kwimagina gusa atari ibyo ukabona nk'uwo mugore je narababaye vraiment je navuga ati kandi nk'usanga yarabo manure umuntu yamubabaje kubera iki mumeze uko yaramubabaje vraiment kubera ko yaramuhohoteye vraiment kandi yarandengeye vraiment yarandengeye nambwira ati we ibaze vraiment nje nasigaye ndiyumva ati ibaze ya telefone akambwira nari kuca ndabyakira gute akubujije deja amafaranga agomba uce arikana nanyambika n'ibara ryo kugomba kumutwara umugabo wiwe ariko je kwaca ngira ngaho nyene kubera iki donc okay sindakibaze ko onye woba ukurura abagabo apana basura ndafise so ndabakuruza kuko abagabo benshi barakurondera nko mugabo w'abandi urumva yatangiye kwereka utuntu waruhagaye n'undi mugabo w'umugore abagabo binzerereze rega badakomeye mu mitwe abagabo basara mu mitwe abagabo budapanze neza hari abagabo mama bahagaze uko ego
hari abagabo bimbwa tuvuze imbwa hari igihe rana ngenda kwere ingenda gusigurire bariho nabo nyine bariko bariyumva bariho sindiko ndabatuka bariho bariyizi uri umuntu w'imbwa urabizi kuri umuntu w'imbwa uri umuntu muzima uriyizi kuri umuntu muzima nta kintu kimwe bangiye uko bariyizi umvize ndakubwire urabona imbwa nyambwa zenye zijya zifite amaguru urabibona zijya haragera igihe zija mu machaleur yego mu machaleur ni kiriya gihe ku mukobwa tuba tuvuga nyene abari mu gihe bivuge ko nyene bivuge mu gihe nyene co kubishaka bavyita gute oya bavyita gute mu kirundi neza ko ari ovulation mu kirundi mu gihe bon haro bivuga mu kwinshi mu kwezi apana mu kwezi ovulation no mu kwezi biratandukanye donc buri mu gihe c'ubushuhe nyene uguma wumva ushaka kubikora ingenda kwereka mudufashe mu kirundi muri commentaire barabitubwira muri commentaire urabibona imbwa bavuga ko ziba ziri mu machaleur sivyo no kuvuga ko ingore iri mu machaleur ingabo irayimotegwa yego no kuvuga ko naho ingore yoyo donc biri naturel bitegeza kuja mu machaleur umenga inyuma y'amezi 3 imbwa y'ingore sivyo niba ntihenze nazo ziri mu machaleur imbwa y'ingabo naho yo biri kiritembereza irayimotegwa hiri hose itegeza kuyirukako itegeza kwirondera ikaduga imisozi kagira iki nta kironse n'imbwa y'ingore kubera ko biri naturel biri muri yo bitegeza kuba sivyo nayo iwonyize nayo urumva kihindukira mugabo urumva yoyo ntimotegwa ingabo ni imote igaciziro nataho Jenes gacubwenge ahubwo nasigasigura ibintu ukiri ngaho nyene okay ndarushira mpore inshuti yawe okay abagabo bimbwa baramotegwa anose ari abakobwa beza okay yeah nibyo okay ni kuvuga yuko uhura n'abagabo b'inzereretse urumva ndanega sako ata muntu numwe araza kumbwira ngo will you marry me nta numwe araza kubimbwira kandi nta muntu numwe yo kuyadukiza aze kubikubwira azi yuko ari Marie kubera bon yari abantu babikubwira bavuga ati jewe vraiment jewe ngoma ndamusabe kugira ngo abe dezembiro aje nabaye dezembiro imyaka ingahe wewe umviriza rero uratanguye nawe bya bintu byababana voilà kuzegereza umutima oye voilà yarigeze kuba no c'est deuxième bureau c'est deuxième bureau ahubwo nasohokanye n'umugabo yari divorcé yo wari kurahuza akababara umutima nta mugore yari agifise yego wari kurahuza umutima wababaye kwandura kazi uskoze imitima y'abandi abantu bamenetse imitima abantu mwahebwe mwumva yuko mukeneye gusanasanwa you have to call hell ndakwisabye kuri TikTok yitwa Gina Ginera Instagram kandi hatandukanye byo byari bya kera byarahindutse warahindutse wow uburi cyare mwigisha ubu uburi cyare mwigisha oya sindi cyare mwigisha ko nakubwiye ko meruka no musengero umwaka uhetse gusa inshuti yanje gusa nyene ubunye ari ibintu byinshi byahindutse warahindutse sinahindutse Yarasi no kwemera ko yahindutse no hari byahindutse n'ibindi bitarahinduka n'ibitarahinduka uko bizohinduka cyane kize ko bizohinduka waraherekeranye oya nari ngombwa ko byose bihinduka ifoki nyine umuntu ahinduka kuva mu muntu ahindura ibintu bitari byiza none wosanga ibyo mvuze ko bitari ari ibintu byiza gusa yes I have to be honest wowe nyine hagati y'umubiri n'umutima nikiye coroshe gutanga I think ko ari umubiri kubera ko bagusigurire umubiri urashobora kuwutanga sibyo utavyegereje umutima ntibikubabaze bikaba ibintu bisanzwe bigaherana kuko umubiri
si niba ari ugushuha ntiwamushusha umwanya wose sivyo haragera uwundi mwanya ukaba pause sivyo donc niba wumva ikintu umubiri ugusabye ko ugikora ukagikora nibisanzwe mugabo umuntu w'Imana ico kintu iyo wagikoze kivuye mu mutima muri make yo mpamvu uzobona abantu bariko barari inga ndakwereke hari umuhungu cyangwa umukobwa mushobora gukundana sivyo akaguheba yego wanashima akaguheba aguhoye ubusa sivyo wewe ugasanga ntaco bikubwira ntibirakuba yego yene ukababara mugabo ukavuga zo nibisanzwe hewe n'uwundi muntu aguheba ukamara umwaka wose utaritahura aja muri ville n'amaguru ukamara umwaka wose utaritahura uryamye mu gitanda uri kurarira igihe cyose donc aho rero urumva ko ni ibintu byo mu mutima ibintu byo mu mubiri nibisanzwe umubiri uhinduka ku mwanya nibisanzwe umubiri rero niwo woroshe gutanga muri make byako ndaguha umutima wanje ndaguha umubiri wanje kuko umutima wanje uri cher gusumba umubiri wanje peta umutima umubiri udafise ukuboko wobaho no udafise umutima wobaho gute udafise ukuguru wobaho numva umubiri ntubukwiye ari gisho utabufise mugabo utamutima ufise c'est autre chose byari uvuga kwihebera umuntu ugatanga umukamuha umutima wawe gajina haciye imyaka 2 umutima nyene wa mutima wose nyene mugani aha mwihaye oya erega no uhaye umutima muhana n'umubiri oya hari umuntu abashaka umutima gusa atabashaka umubiri wawe oya hari umuntu abashaka umubiri wewe okay uwo muntu ugendana n'umuntu nka Gina akamuha umutima ama ntashaka umubiri yo bari Imana hari abantu bakijira wewe uza ko abantu bose babashira imbere ubusambanyi si bose ari abasambanyi hari abantu bavuga ati mwana ushaka kuguha urukundo hamwe umugani wawe umutima arakomeza ngo ugira ngugaciraga ngo akamaka ka I love you ushaka kuguha urukundo nta mubiri wawe nshaka hari abahungu bameze uko je turamaze guhura bari nuko gusa atari good anje ko duca abakobwa rero iyo muhe n'abahungu bafise imitima badashaka imibiri iyo muvanye mu cyo mushaka nidukomeye navyo mushaka mwamwishakira umuhungu abasaba imibiri byose à la fois byo bon gusa biravana abantu baratandukanye wewe yego je d'abord tumanze dushira umutima imbere wow by'umubiri bize mu nyuma sinovuga ngo ntivyoza mugabo atari byo biri priorité basi aha woba umaze kugira crush umuhungu muri famille ego sha mukuze wanje yo aravyumvise shuwa basha mukuze wanje bon sabakuze benshi ntabaza kubimenya oyasha aho magiranye hora asharaza kuca yimenya avuga ati aho ndizina bigenda gute byagenze oya uvyisangamo nyene tu yari bogari sana gusa hari kera twarakuze ntukibonana cyane bisigure birebire no bocha bavyumva sino bisigura mugabo hari kera tukiri bato niho vraiment ndamubonye navuga ati numva umutima urasimba c'est vrai nukuri gusa ubu vraiment twarakoze ko twakoze umwe wese akaja mu vyiwe nitukibonana ibintu nk'ivyo nyene numva byashe bihera ariko mubonye kabisa baravuga ati ego kwera avuga ati umuhungu yaba tudafanikiye je no mwidragiye hasi no hejuru maka tugakundana mugabo nyene navuga ati none bindi nyene ugira crush umuntu mugabo nturi bubimubwire nturi bubimwereke donc iyo ico gihe amahigwe aza kugutwengera donc bikaboneka bikabi nivyo bintu bya mbere byari kunyohera kuba muri relation nawe umukuze muco muvyari kimuga oya je nivyo abesha sibyo ngene iremesha sibyo je ndaze abantu hore bagira mariage kandi arabakuza en direct kandi bavyara abana bakomeye kuzindi bakavyara abana bakomeye we na makuru fils wow ngaye bujumbura nutwe je ndaze amakupe nuko gusa murana nkakubavuga amazina yabakuza nkuzini bafana ikintu muri famille mugabo nyene bakunda twe turabizi ko bafana ikintu barakundana bama basohoka tukibaza ngo ndamakuze mugabo turabizi ko mukundana turabizi ko bagira ibintu yego ahubwo gusa turikawusha tu
bon nanje vyarambaye ko mugabo urumva jewe Mm. ntivyabaye ibintu vyatari kuko yari jewe jenyene ko ukunda umuntu vraiment nawe ntabimenye ntabibone ntagire nagiye kubimubwira twarakoze narambwira tumviza yenda kubwire kuza yaje nageze concert crash kuri naragusariye byaza ngo sa ivyo rero nivyo ntiyabitaho mbwa ati ego kweli zarigeze gushika ariko ubu byaraheze tu wari kwemera kubana nawe n'umukuza maybe biza gushika none umutima umukunda erega abantu benshi je nasanze batazi kumviza imitima yabo mugabo je nababwiye umutima wanje guys umutima wanje ufite agaciro kanini gusumba umubiri wanje nukuvuga ko umutima wanje wagukunze sakurihe ndakuguma ko tu kandi ndakurondera maka ndakuronse mugabo rero ko kuntu uri cher ntupfa gukunda umuntu wari we wese ntupfa kwiyumvamo umuntu wari we wese iyo ukunze umwe urashobora gukunda n'uwa kabiri akaba deuxième bureau to be honest yeah sindabigerageza mugabo ndumva ariko byoshobora gushika ntaragerageza mugabo mu mubiri wiwe ngene yumva vraiment arumva ko adohazwa n'umuhungu umwe no sivyo mvuze ndakubwiye ni birashobora gushika mugabo sindabigerageza yego mugabo nivyo uravyumva mu mubiri kandi ikindi naco ega abantu turigirisha je nashobora kuba nkundana nawe sivyo mugabo gasanga numva mba ndijeyo canke ni santale ndi kumwe n'umukameramani wawe rero ubwo uvuga ngo ubwo n'urukundo petit hari urukundo rero n'amasantime ibishobisho n'ubigirisha mwibironderamo abantu benshi turabagirira ibishobisho tukabashuhira ngo gasanga sigo rukundo rwa vrai rero heureusement ko jewe Imana yampaye amahirwe yo gutandukanya urukundo rwa vrai ubimenya gute none reka kubimenya gute umuhungu agukunda by'ukuri gute umenya umuhungu w'indoto zawe rero aragwe no sindamutora mbe narazungurutse sindamutora naragendagenze hose warazungurutse hose nta numwe wigeze ubona nta numwe ndigera mbona nibaza ko hazogera igihe nkamubona yes tukatudora kandi gatonya uri muri monde entertainment uno munsi uri mu bakobwa bari muri entertainment kandi batanguye career yabo ku ndirimbo yabo ya mbere away ibi ndirimbo nziza twavuga ati umuntu kumwe ngo gusoma upcoming none yeah ikintu kijana kuririmba no munsi niyo monde urimo dukurabamwe ni ibintu muri wowe uyumvamo canke ndi kwa kundi past time kwa kundi jena tumutwara umuntu ashushe aja muri bakongera kandi agava muri ibinya imeze gute kwanza jewe rero rero je ndababwiye to be honest ibintu byose ntangura ngo to be honest jewe nabigiyemo nko gufyinata ndababwira ngo nabije ngo ndisewe yezo je ngo saka bintungi no ndababesha ibyo abantu ndababesha jewe naje nko gutryinga kwa kundi nyene fisiyo ngeso yo gushaka gutryinga utuntu twose mvuge ni mbega ibi navyo nyene ndabishoboye kubera ko ntogerageza ndabiko gipasa ndabiko inzira nayo yojama ndabitangura ndagenda muri studio ku mutahe wiwanje ata muntu numwe ariko arambwira nshigikira gira iki ndabikora yes hama rero mbona birakunze ndavuga ati okay reka rero ngume mfata inzira mugabo naho nzofata inzira yo kuririmba sinzohagarika gukora ivyo naho nasanzwe nkora make ntibizoguhindura ntibizompindura hari abantu barabaza kumbwira ngo nturamenya ingene wifata ngo ifo kumenya ko wifata ngo nk'aba artiste we je sindi umu musicienne jewe ndu uri artiste muri rusange oh no je ndi umu influencer sivyo ushobora ku influencinga mu bintu byinshi sivyo yeah that's why rero udashobora kumparurira ngo ndumuririmbyi ngo ndumucafyi ejo muzomara hari filme meruka gukina yego hariho filme meruka gukina isi yanje sivyo donc nkora ibyo nshoboye heureusement ko ndabikora neza ata muntu rumwe aza kuvuga ngo wapi ngo wabyonje tuje kuri wawe gatoyi turi imbere gatoyi wanze manure umwanya maze ndikondana binagira wanyweye niho sawa no iyi nzoga yarikanye
oya turabizi yuko ijwi ryoryo ni bisanzwe barashizemo ibintu kugira ngo itiribe byiza ibisanzwe turakunze turagutahura ariko ntaho yo kuri direct bose kuko sarisha kumara bisanzwe uri bisata twarakunze ingene uririmba no kuri wandika neza sindi muri mudi wo kuririmba bro ufite cyo sindi kwigirisha nje ngaho ngo ndabarime kugira mwumve ko indirimbo yanje yitwawe ngo ejo nayiririmba sindi muri mudi wo kuririmba basigaye ndasi muyumvirize basi kuri YouTube yegeza muyumvirize kuri Gina Genera indirimbo yitwa Wayne indirimbo nziza irimwe n'amajambo meza nayimbiye umushuga dadi mugasurinya mugaca ku murongo yarimbiye umushuga dadi umugabo w'ubundi mugore afise n'umugore n'umwana ufise umutima ukomeye Gina ariko ibintu biragoye gutahura bigoye gutahura gute no nibitahuritse isi yawe kangaruka musi yawe isi yawe umengo genre yabayemwo iyo inyuma ukikujwe n'abantu b'abagabo nagaruka n'umukobwa uri umuntu w'umukobwa kandi uri public utari wa mukobwa yinyegeje ari mu gifuri gutya woreka kuzungurukwa n'abagabo gute urashaka kurura abagabo nagakura abagabo mfite je sinja mu buyenzi jewe je sinja mu buyenzi mengo ni kuri witi nyamba arabahanzi hewe narumvise sibyo aranje barigisha zokujanayo naco yewe yego n'abakobwa gusa oya n'abahungu barajaye kugira oya hanyigisha tubwire kugira ngo n'abandi bataronka amakuru bacagena mu buyenzi eka umushaka kuza kwiga kuroga kuri jewe jamais navyo munzomera je sindi umuroti kandi nanemwe ndajaye ahubwo ko ari kuri witi bazogerageza kuri witi ati ni wapi mtu anaweza pata kakitu kwa oya urumva ni jewe Imana yashize kwigikundiro kandi suko ndi mwiza gose sivyo ariko ni nabwo oya ibyo je sindabishira imbere rero ushobora kuvyuka nahiye mu maso nukuvuga ko nibaza yuko daba abantu b'abahungu nyene experience mfise nuko badakunda umuhungu yiboha ca plutôt umukobwa yiyugara nukuvuga ko muhuye uri umuntu yugurutse aca yumva umengo nawe yokubwira ikiri ku mutima nyene yiyuguruye nico kibazo duhura naco rero abantu turi cool donc umuntu wese muganira ashaka kukudraga urabibona umuntu wese uteye inkuru aca yibaza ko wamwemereye aca yibaza ko wamuhaye umwanya aca yibaza yego ni urabibona ubizo ngora donc nivyo usanga nyene ubwo umuzungurukwana n'abagabo bakwandikira bakurondera bagira iki mugabo wowe ugasanga wewe muri wewe sukumeze siko wimere juste uri aleze n'abantu bose muratera inkuru ahantu hose ngeje hashasha bamambye ati nukuri kose nta muntu wa mbere tumva nije nanambye ati toilette yariya igikoni kiri hariya kumenyera akare kose ntango ukamenya abantu bose twashitse abantu turi bashaje je ndakubwira hose ntubera ningene ndamenye no kuri sanzura ya ibintu nyivyo nyene rero usanga abagabo baguma bakurondera akura abagabo mwakumvisa aho kare baba babona yuko bafite iyo chance kubera ko nta kintu ca mbere kibabaje nko kuja kuvugisha umukobwa ntakwishura urabibona ariko uri open nabwe musohoke murasohoka urabibona bacibaza twasohotse muri arena ubu rero nambwira tugenda mu hotel azoca yemera urabibona ugaca uguma umwiruka ko muhamakado muhibi nibi sivyo ko mu modemu sivyo arimwo wasohoye amakado yawe sorry gato nako ndaraba intoke zawe abandi bigeme murabazi ngene babameze yateretse ibintu bikaze inzara yasize yagize iki donc yapana vernis gusa inzara zisongoye ariko Gina we banazira natonoye bana bien arazirya reka ngaruka hano hantu kimwe mu mukino abantu bakundana canke bagema bahuje ibitsina nta nzara nyinshi baba bafise nakaruko nakarorero dutanze nakarorero ariko cyo vuzegereza roho cyane ikintu umuntu uvuga cyamukora ko n'ingorane murabona inzara ziwe zisa neza wewe ngo mbwira abantu ko nitera intoki nabivuze none ako mutinda ruti cababaye je nabivuze uvuze ngo subira ufate uvuze ngo kimwe mu bintu abantu bagira iki bavuga abantu donc abantu bakundana abantu bakundana bahuje ibitsina donc usanga bafite inzara zisa neza inzara zitesa waningene zisa neza ngaha donc sizirezire siziki ico kintu uvuze none kubera iki yaco je kiza mu mutwe direct kubera ko n'abantu bose ari byo biyumvira si wowe wenyine
kuba ntatunze inzara sivyo nuko nyene ntabikunda ntazo gusanzwe oya gusa dimanche nzogenda kubanika inzara kubera ko mfite tournage lundi donc ndi oblige kubikora kandi umva tournage iheze co ndabikurako nishobora kumara kabiri that's my life nimwambona n'inzara bazoba bandoze kandi bijyo bintu rega je muraniwe ofite iyo nabishize kwico gihe nyene mbafise impamvu nabishize ko ngiye muri toilette nukuri kose bari man turanigana nkavuga ati none ibi bintu abakobwa babisuporta gute hageze gusasa ibaze ko nashobora no kuyambikisha nete man nuko kumachishobora no kwambikisha inyanza tebe aranani nuko sigira n'ububono bw'yo bagiye nyene je undi yumva none babigira gute uvuga ko ntamenyereye kubikoresha mu gusasa igitanda nukuri kose hari umugenzi wanje naye bajije yama ateretse inzara ndavuga ati none ndagusavye umbwire nanje nazitereka mbwira dusasa igitanda gute atambwira ngo abafise ikimamiro urabona nanjye usobeka isuka gutya ngacafata ikimamiro agacomeka isuka n'abazi strategy nkabya ko abahungu bambara amapantaro babana baramenye yuko bashiramo ishashe acakura neza jewe rero ivyo gufungura gufungira ubugari mirase n'imishatsi simfunga gute no shamfata ubuzima bwanje nkabuboha gucyo kuko nokora ibintu numva ndi à l'aise yes Gina ni kiye kintu umaze gukora mais après ucyumva ati iki kintu nagikoze gute ni kiye kintu umaze gukora mugabo mu nyuma ucyumvira ati ikintu nagikoze gute nagikoze gute nka kirogreta yes donc karogreta tuvuga ati kumva ushaka no muhira kirahari yo reka ndaciyumva ico kintu narigeze gusororera umuhungu apana bisanzwe naramuhaye inoti bien umuhungu atari nuwo ngaha mu Burundi ndabundikira amahera hanze y'igihugu reka ndabivuge hari mu Rwanda abahungu bo mu Rwanda mu vyumva twasohokana n'umuhungu w'umunyarwanda w'umunyeshuri jewe narakora haba nzi neza yuko atakaza afise ataronka amahera je nkaza ndamurungikira amahera mara amafaranga y'amarundi urazi uyavunjije mu manyarwanda ingene yego ingene acaba make nofata ibihumbi 500 nkabivunjisha mu marundi hari hagaca bwamushenka desa basi n'amaburiburi desa ino buvuba rero oya ni mu mwaka uheze okay mu mwaka uheze umengo nukuri ko 2024 nemumve ko ari kure ntiga ni mu mwaka uheze bica birangira uwo muhungu adasuye kumvugisha petero ngira yari yumvira ati none uyu mukobwa andungikira amahera nkanje nkabikora byahindi byo gushaka kwitaho ya umusheri wawe umuntu umara amasaha menshi muko muraganira ibintu nk'ivyo nyene Peta ashaka kungarako ndamuvugisha ngo urumva ngo ndi mu ishuri ibintu byinshi naricujije kandi ryari mbere mpaya amahungu mpaya amahera umuhungu uvuga ati jamais plus jamais kuvisha gihe nawe wabura umugenzi wanyu usabye 10,000 kugira ndaguye ndaharura ibiharuro byinshi n'umujyamba gaho magatugisha umujyamba niko bimeze ariko mwumve yuko Gina yahonze umuhungu nukuri koze naramuhonze uwo muhungu basha uwo muhungu rero nawe yarumi atagenda mu isoko atangura kugura impuzu amashati aragura n'agatelefone kugira anyereke ibyo yaguze afite ntiyashaka yuko mbona yuko yacyasesagura urabibonye ibintu nk'ibyo nye basi mbone basi yuko yakuyemo ikintu kizima aragenda agura amashati aragura na telefone yarakeneye akajya agatelefone gatoyi k'amatushe aragenda arakagura aranyereka abagenzi we ku ifoto yabasororeye ndavuga ati enjoy peti nyuma y'indwi imwe niyo sura no kunyandikira pore munywere kuri mwaka pore sana niyo muzi guhunguma rubo Brazakira yari mu Burundi cyangwa umunyarwanda yari umunyarwanda muri makoro umva y'amajambo asose y'abanyarwanda kavuga ati mujyanga yari mitoma mujamara mucongereza ati abanyarwanda nawe afatishije umukobwa wo mu Burundi arico kintu mpora ndaciyumvira nkavuga ati uyu muntu yari jewe cyane bari barandoze ufite sindabitaho n'ubuzindabitaho kandi nibaza ko nazo kwiga ndavyibagira sorry ihangane yes ni bihe vyiza umaze kubamwo ukumbuye cyane akavuga ati nabikumbuye bino bintu
ibihe byo kumarana umwanya munini na famiye yanje Oh. ya haraca igihe kinini tutabonanye najaho ugasanga afite umwanya muto maze isaha imwe amasaha abiri ya donc ndakumbuye ivyo bihe nyene kubona dukina na batoyi banje nyene basi ndakumbuye kuba muhira ubuzima bwo kuba muhira ndabikumbuye vraiment muri make Gina asike yipangira aba mu ghetto ko bwaba mu ghetto mu gisagara murabitse kuramara yo kuri ibiki bazi ko bwaba mu ghetto ibujumbura Gina nubi none niba ufise amafaranga yo kuri iyo ghetto ikibazo kiri hamukava nigica tumye uva muhira Yesu Gina wewe bakuntumye oya Gina sindikunda kudahura men oya Gina none gute umukobwa ashobora kwifata ava mu gisagara cya Bujumbura so waruguru nka twe tora bamanuka ni umunyagisagara hamukaje kwipangira imvo ni nyinshi kandi ziri personnel okay ya urumva ntibanyirukanye muhira oya yego ni nkuko uzona mama wanje aje kundamutsa ngaha sivyo canke abatoyi bacanke uwundi muntu wo muri famille ntibanyirukanye sivyo inama y'umuryango bon reka simbeshe navuye kubera akazi vraiment akujya amasaha yo gutaha ijoro ya ico gihe nagira nakora nabahariya mukajaga niwo muhira batahazi ngaho mukajaga nkaca nkora mucarama urayibona aho rero nkaca mva ku kazi nkaca nja kw'ishuri ngaha kwijeye donc wasanga nshitse muhira nka 23h navuye muhira nka 6h du matin ndabibamwuka umwaragira igihe vraiment ndaruha ndavuga ati ibintu ushobora kubisupport nta kuntu norondera ino hafi nyene ino kwara amabisi ikintu nk'ivyo hariya ntiwoza urafata taxi hariya mukaja gige ndasigura ibintu biri privé mwavyumvise ariko vyari bikenewe kubisigura kugira ngo Jean ntibagufata ko bishakiye maybe agiye kubera uburaya agiye kugira ngo yisanzure gukora abantu nuko nyene bameze mugabo hari ibintu tutabasigurira turabareka bagafata umwanya wabo bakiyumvira ivyo bashaka ya hama yenda ndavuga ati okay ko mfise ubwo buryo rero bwo kwibeshaho ushaka kugenda donc abavyeyi ni sawa n'amahoro yego n'amahoro vraiment yes ku myaka yawe mike nihe mugabo w'indoto zawe urinde ndakubwira ngo umugabo muremure ngo w'inzobe ngo w'ibogare ngo afite imodoka afite iki jamais de la vie jewe shaka umugabo yitonda azoza arumviriza amategeko ndamuhaye manzo ushiremo umugabo yitonda azoza arumviriza amategeko umuhaye kubera ko nzi yuko ntazo kwigera ndamuta muri erere ikintu cyose nzomubwira kizoba kiri ku murongo uribagiye yuko umugabo ari umutwe w'umuryango kubera ko umugore atomuga umutwe kutekanda wala ushaka kwigena ugira two turahari oya Gina no oya gute umugore w'umutwe w'umuryango kuva ryari Eva uduheni rya kabiri oya umviriza ibintu byose nukumvikana sivyo mugenzi waro nk'umugabo none okay banzinde mugenzi waro nk'umugabo none ambwira ati madame nukuri vraiment jewe ivyo ugira byose rega n'umugabo kugira vraiment aguhe iyo responsabilité yo kuvuga ati ibintu byose byahanje nuko wabona yuko uri capable kuva ryari abagore musigaye muja hejuru niso kuja hejuru en fait wabitahuye ukutani kunashatse kuvuga wa mugabo basi tutazoterana amaje kwa kuje mvuga amajambo menshi yego wa mugabo azokumvira igicuvu azokwicara nkavuga akumva ijambo mvuze okanuko kabi why atoba wa mugabo avuga ukicara ukumviriza jamais de la vie n'igikunda okay basi tukumvirizanye no gute mwumvirizanye ntazoba kiri umugabo Gina okay wani wambeje ndakubwiye umugabo ndo ewe kimbabarira niko ndakumva umugabo azokwicara akanyumviriza kubera ko nzi neza yuko nazo kwigira ndamuta muri erere azoha agaciro ivyumviro byanje akakicara akavyumva avuga ati ikintu reka tugikorereko apana wa wundi ngo ni wategeza kuzana amategeko ngo ndahagire ko kwanda umugore kandi barahari agendera ku mategeko y'umugore kugendera ku mategeko no guha agaciro umugore wiwe ariko madukurikira muri commentaire muraza kudufasha
kubera ko uko bimeze mu bisanzwe umugabo aravuga umugore akumviriza hama umugore akikiriza no umugore nafise ivyo avuga umugore arikiriza atanga iciyumviro tubona twogira gutega ubundi sishobora gukaya iciyumviro umugabo atarafise jewe nkakizana Yesu kamubwira ati ucumva gute no urapropose none umugabo wewe ukagira arantegeka ambaza ati madame ucumva gute umugabo nuvuga ari kijana ndavyansi umugabo nuvuga ari kijana umva ikiganiro gihagarara Jina umugabo nuvuga ari kijana ico nigikunda gijana rijana ngo zibi kigihe no hari kera sha muri bakubusko zuba kana gukubitwa ngo uhore ngo umugabo nuvuga ari kijana ahubwo reka n'abagore ntibakwatake muri commentaire kwikavuga ari kijana kwari umugabo Jesse novuga ari kijana gutura umugore sibizi ibyo novuga rero mu bisanzwe umugore akurikira indoto y'umugabo Jeff indoto mfise dusumbiza umugabo ari abagabo benshi donc atanaho bihuriye Yes bon twovuga vyinshi ntwebimara ariko kandi ni jina muramuzi yasanzwe avuga ariko kandi ni vyinshi mu vyumviro byinshi twagiye turatanga ngaha anya akaba nakahejeje ngaha anya kuri make duhejeje rimwe urahejeje nawe wahejeje ndibaza duhereje sese mpeza vuba oya reka heza harageze duhereze rimwe yes kanacho dusoze oya nugusozera suguheza baba bamvuga ikirundi ciza dusozerere rimwe wabizanye ivyo guheza nabibonye babaduca muri pièce reka dusozere yes 2025 numwe ugiye kumera gute kuri Gina Genera surtout mu muziki cyane kuko watweretse ko ushoboye watweretse yuko utari mu upcoming 2025 nibaze yuko 2025 izohera maze gukora nk'imiziki nkine ego imiziki nkine vraiment numwaka nitezemo ibintu byinshi numwaka nshobora kuronka umuntu anterera ivi bidahindutse numwaka nshobora kuronka umwana muzoce muvuga ngo natwaye inda kubera nagiye muri entertainment ushobora kuvyara none namagogo n'umuvumo kuvyara Jina no mu musambani none Jesus Christ umuhungu nakabazo mbajije wanakabazo kamatsiko oya nakabazo kamatsiko ubundi umuhungu mushaka ko ikiganiro cacu kimera gute oya afite je kwashira muri confuse uyu mwaka wa 2025 ndifuza kuronka ikibondo taru none okay ushobora mariage none kuronka umwana no kugira mariage bihuriye ibintu biri bijana uragira mariage hama wagira mu rugo ukavyara byanditse kwari uko bigenda byanditse shaka mu bisanzwe twoza ikiganiro oya wowe nabibonye nukuri reka twavuze ko twahejeje yes nako ndababwira uko nifuza 2025 yanje sivyo voilà ndiko ndakwinjira cyane mu mawishi yawe mu vyipfuzo nico kibazo cyawe ntushobora kwinjira mu mawishi yawe ariko sorry ndagushimiye cyane gose wakoze watuganirije neza ndagushimiye cyane nawe badawe naho tuba turi kuri kamera je ndatera inkuru cyane nshobora kugira irungu turi kumwe yego donc nivyo nyene naje ndagushimiye cyane yes wakoze kutwakira yego tuzogaruka kandi tuzogaruka vuba tubereke tournage yiwe yanzo ari ibintu vy'ibisazi biryoshe cyane gose amakana mukomeze kumusupportinga mu muziki wiwe muje kuri TikTok mu following kugira ngo akomeze kubaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye inyigisho zo mu rugo naho tarashika mu rugo ngo azarabivuga neza cyane gose yes n'ubusambanyi bwose mushaka nzobigisha ahubwo nibisigura ko ndabikora turavyiga bro no sibirahaye ubusambanyi ko ari ivyo biri intéressant ivyo nivyo abantu bakunda ntitwoheza shimira abakunzi ba African ndabashimiye cyane imana ibahezagire mandaye muroranirwa mu byanyu no mu banyu mukora mutera imbere murondera muronka merci wewe wase wadukurikiranye kuri African TV ndagusaba kugira subscribe asante sana